Mwiriwe nakaze kuri mwebwe mwese muri kumurakurikirana ibiganiro by'isamirizi Kazoza FM. Tugeze gihe c'isaha 1:30 z'ijoro. Kiganiro ni kuziko, kiganiro kuziko murakizi muzamwikirana iminsi yose kuva gihe c'isaha 1:30 z'ijoro gushika isaha 2. Iganiro kuziko ni kiganiro tubashikiriza ivyerekeye, tuganira namwe ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Kuri no munsi sindi je nyene tuzakibashikiriza turi babiri. Ni je urukundo Diogene hamwe na Maite. Yego, Maite nde. Niteka. Maite rero niteka ni waza kumfasha gushikiriza iganiro. Muhinga bw'ivyuma dufise Raja kandi tubamenyeshe yuko dufise n'abariko baradufasha kugira ngo amasanamu mbese n'amajwi abashikira bose turabakengurukiye cyane. Yego, iganiro kuziko rero kuri no munsi tuzaganira kuvyerekeye amafoto amanitse kuri Place de l'Indépendance aho mwese musanzwe muzi hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ntitsoganira turi twenyene aha muri studio Jenna Maite turi kumwe na Gloria. Mwiriwe. Ni Gloria Kaneza. Mwiriwe Gloria Kaneza, ni sawa? Yego. Kaze muri studio za Kazoza FM. Murakoze. Kandi kaze mu kiganiro kuziko. Murakoze kudutumira. Gloria, wewe uyivuze urinde ukora muki ukora iki? Murakoze rero nitwa Gloria Kaneza nkabandejwe kumenyesha amakuru mwishira hamwe rijejwe imigenderanire y'Ubusuwisi hagati n'amakungu ico bita mu Gifaransa Coopération Suisse. Ego, Maite twakira umushitsi wa kabiri. Okay, umushitsi wa kabiri wo kwidondora. Mwiriwe nitwa Nitanga Chandru. Nkaba ndi umufotographe. Nico nkora mu buzima bwa misi yose. Yego. Kaze cyane. Murakoze. Kaze rero namwe muriko muratwumviriza iganiro kuziko nici banyu murabizi kandi murazi ko minota 15 twakubaha umurongo gwa mushaka kutwakura mugira ico mwadije mugico muterere mwaza batumire bacanke mutubaze twigwe nyene. Rero tutarinze turateba cyane dufise abatumire babiri Gloria na Chandru. Gloria na Chandru ngira ngo mubumvise nka twabwiye ko twaganira kuvyerekeye aya mafoto amanitse ndi sûr ndazi neza kumaze wewe nyene uri kura twumviriza ndazi neza kumaze kuyabona. Uramutse ko amafoto meza afashe neza amanitse hano mu gisagara ca Bujumbura hagati aho bita kuri Place de l'Indépendance. None ga Maite wembe waraharuye nangaye igihe ni 60. Nibyo ngo ni mafoto 60 kubera ko twari ko tuhimbaza imyaka 60 mugani baza yuko aba batumire bacu babizi ikintu kuko urumva nyamafoto yarafashwe mugongo na Coopération Suisse. Hama Chandru nawe yavuze ngo ni umufotographe hari ico yazi ko ajya amafoto. Icyo ndayazi ko nuko ndi muri bamwe bashoboye gufasha kugira ngo iyo exposition ibe. Hanyuma umva urumva twahamagaye bo nyabo kugira ngo dushobore kuganira ivyerekeye ajya amafoto. Duhere rero kuri uwo muri Coopération Suisse Gloria nk'userukira la Coopération Suisse ariyo yafashe mu mugongo ico gikorwa cyo gufotora kandi ndetse kumanika ajya amafoto. Ngo ushobora kutubwira ikiyumvira ukuntu caje byagenze gute kubirika amafoto kubirika 60. Yego murakoze mbanje kuramutsa ariko batwumviza nizere kandi ko barutse akajyo kugucanga ukibanza citiriwe kukikukira kugira barayo masanamu kuko nkuko babivuze n'ukuri suvuga ngo kwishima mugabo nibaza ko ari amasanamu meza cyane. Uwo mugambi rero aho wavuye nuko nkuko mwese mubizi uyu mwaka Burundi bwahimbaje imyaka 60 bwikukiye. Natwe tukaba turi mu bafata mu mugongo Burundi bigaca bihurirana n'imyaka 20 Ubusuwisi bumaze gukorera mu Burundi. Hama turiko turi mumbere tuti none matariki ahambaye ku Burundi no ku Suisse twoyahimbaza gute. Naho twita twiyumvira tuti nyuma y'imyaka 60 Burundi bikukiye ni bande bagize Burundi nihe myuga hari mu Burundi. Turabo tuti rero reka tugerageze guha ikibanza abo bose bagize Burundi inyuma y'imyaka 60. Sikuvuga ko bajya bari hajya ari bo bonyene, hariho abantu benshi bagize Burundi, hari imyuga myinshi ihari ubunye. Mugabo twavuze tuti reka turondere abakunzi bose bumeze ko badashobora guherera mu ngo. Reka tugerageze 60 kumbure no mu myaka 10 tuzogira 70 handi tugire 80 bizogenda birongerekana. Bica bihurirana kandi ubu Suisse mu Burundi bufashe mu mugongo umugambi bita kuziko. Ndibaza ko abamaze kumviriza ibiganiro bica kwisamizi ya Kazoza bamaze kumva icarisho kuziko.
ndatuvuga tuti rero reka dufate aka karyo twerekana aba barundi n'abarundikazi bagize igihugu, ari abarimyi, ari abikorera utwabo, ari abanyamideri, ari abakora utugenegene, kugira ngo twerekane kungena inyuma y'imyaka 60 Uburundi burimwo abantu batandukanye, imyuga itandukanye kandi yose ikora kugira ngo iteze imbere igihugu. Chatura rero turarondera abahinga mu gufata amasanamu, hanyuma nabo baradukundira. Twararondeye uvuye hanze mu hinga yitwa André Godasevich, nibaza ko yaciye no ngaho ku radio mu kiganiro mu misi heze hamwe na Chandru. Hama turakorana rero n'ingisagara ca Bujumbura kugira ngo dushobore gutanguza iyo hayanishwa, bikaba riri ngaho rero kuva itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Eko neza cyane. N'ibintu bizima n'ibintu bizima kubera iki? Kubera ko urenganye kuri Place de l'Indépendance canke ku kibanza twibukira ko kwikukira ko Burundi, ngira ngo turabona amasanamu afashe neza. Chandru nawe yavuze ngo ntayite. Chandru ujya wowe waramubonye ariko arafata ajya amasanamu. Aja mundira ndamubaza ndamubaza Chandru ni sawa n'amahoro ndakubona. Ndakubaze rero wewe wavuze ko uri umufotographe, none uno munsi twagutumiye nk'umufotographe yakoze iki? Okay. Kuri iyo mbaje kuramutsa kwanza bakora twumviriza bose, hanyuma ijambo rya kabiri mbono ry'ijambo ngira nshimire Coopération Suisse yashoboye gufasha kugira ngo uwo mugambi uje habona. Hanyuma muri uwo mugambi jewe icyo nari njejwe nuko haje umufotographe w'umurusiya yahamagawe na Coopération Suisse, hanyuma nitwa André Godasevich. Rero burya i Burundi wewe yabwumva nibaza nko ku matwi canke ku madocumentation yarakoze imbere ko aza mu Burundi. Hanyuma jewe mu byo nari njejwe muri uwo mugambi kwari kumufasha kugira ngo iyo projet ibe réalisée, ashobore kwitunganya mu bijanye novuga ngo kumwereka novita nk'umwanguma n'udahuma, kuko ntiyari kumenya ati mu Buyenzi ni hehe, mu Ingozi ni hehe canke mu Kirundo ni hehe. Nuvuga ngo je twarajana bivanye na programme twa dufise n'abantu twagiye turatora, nkuko na Gloria yabivuze, twatoye abantu batandukanye mu citandukanye. Hanyuma nkaca ndamufasha mu bijanye no gushira mu Kirundi ivyo avuga kugira ndamushire hose no mu Congereza canke Ifaransa ivyo n'abarundi bagenda baramubwira, kuko twaranabaza n'ibibazo imbere yuko tunafata ifoto, kuko nkuko mubibona hajya muri irya mbega exhibition ihayanisha muri irya yerekanwa ryajya amasanamu hajya, nuko umuntu wese baramufotora hanyuma bakaca banamubaza n'ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere kuri kandi ivyo bibazo byagenda birasa ku bantu bose. Ikibazo ca mbere bamubaza ati ukwikukira niki kuri wewe byo bisigura iki. Hanyuma ikibazo ca kabiri twashaka kumenya nihe nkuru wishimira mu buzima bwawe kuvuka ivuka nk'umurundi kuri no munsi n'imyaka ugezeko. Rero mugiye murabira murabona yuko abantu bose mu butandukane bwabo umwe wese yagenda arishura bivanye n'ivyo yaciyemwo, bivanye nuko atahura ukwikukira. Rero muri rusange je nari njejwe kumufasha gufata ayo mafoto, kumufasha gushira mu Kirundi canke mu Congereza kugira ngo iryo ibiganiro byaba hagati yawe hamwe n'abo barundi bose bagiye barafotorwa bishobore koroha. Mwandi majambo narurusha amajambo kiri ngaho nyine cyangwa ndakubaza bage abantu 60 n'abacaguye mwisunziki mwarabiki mwavugisha tukavema abantu ni benshi achatubwira igituma je ntarimo kandi naje sindimo kandi umukobwa nk'abandi naje sindimo nawo ibaze n'ukuri je duha umuco n'ukuri. Umuco sundi na Gloria yabicishije ko hejuru twaraba gutandukana bw'abarundi, kandi ivyo twafatira ko ni byinshi kiretse ivyo bakora bitandukanye, muga twararaba ni naho bava kumva twagenda turaraba biyavuga ngo mu buseruko mu rengero niki nk'akarorero tukaraba uyu muntu akora umwuga
muto canke n'umudandaji mukuru canke usununuye canke n'umuganga nk'umudokteur par exemple cyangwa tukavuga ati n'umuforoma gusa asanzwe n'umuntu akora udukorikori n'umunyamuziki n'umunyamideri ni ukuvuga ngo twagenda turaraba abo barundi bose basi n'imice myinshi ishoboka mu butandukane bwabo yuko boserukirwa muri iyo exposition y'amafoto twakoze. Kandi n'ikindi nibaza ko Gloria atavuze nuko niyo exposition mugano munyuma hariho n'umugambi wo kuzokora nico gitabo kugira ngo mu myaka 10 iri imbere, mu myaka 50 iri imbere, mu myaka 100 iri imbere abantu bazobiraba bavuga bati uburundi bwikukira burya abarundi basa nkuku biyumvira nkuku. Ni kuvuga ngo harimo n'uwo mugambi uvuga ngo n'abazuza mu nyuma yacu tutagihari bazovuga bati Coopération Suisse ifadikanije n'uno mu photographe mu Rusiya yashoboye gufashwa n'uno muntu yitwa Nitanga Chandre muri ya myaka ya Burundi bwikukira bo babibona gutya n'abarundi bashoboye gufotora bari bameze gutya. Rero twarondera abantu batandukanye umva maye tuvuga ngo nturimwo nkeka no mu bundi buzima busanzwe kera twageze kubona nko muri Miss Burundi turafise no mu Miss hajya muri ajya amafoto. Ni kuvuga ngo we d'une part uri represent azojamwe mu myaka 70. Amen rero kandi je nanje narabonye mu menyesha barimwe urumva nanje ndimo ndanyuzwe je sinze weje ni sawa cyane. Tugarutse kuri Gloria muti la coopération suisse canke se mwari muti mbega twohimbaza gute imyaka 60 hama muri yumvira ku n'imyaka 20 Busuwisi umaze hano mu Burundi muri yumvira kugira ayo mafoto 60 y'abarundi 60 amasanamu amashusho y'abarundi 60 hamamara yamanika. Ariko candaje kutubwira yuko mufise n'icyimviro cyo gukora igitabo naco nyine tukindira ingishika twego ko tuguma twakira. None muri ko muravyiyumvira muravuga muti dufise ihangiro iri niri mubona gushika ubu byagenze nko mwari muvyiteze mwararonse cyo mwari muri ko gushika novuga ntabwo byaranasumbirije ibyo twari twiteze kuko twari twibaza ko kumbure abantu ntibamenyereye kubona amafoto menshi amara umwanya munini n'abantu nibaza ko nacanje kumbure ntiyabigarutse ko nibaza ko bitari byoroshe no gusigurira abantu bafatwa amafoto umva kugira bemere umva nukuri hariho intambwe nyinshi zatuma tuvuga tuzi kumbure abantu ntibazovyakira neza. Ariko novuga niko guhera ku bategetsi ku ntwaro meri bose baravyakiriye neza babona ko umugambi mwiza abarengana mu gisagara ca Bujumbura urana ko bahagarara bakaraba bakiyumvira ko bituma umuntu wese yumvira ati kumbure kuri jewe ukwikukira bisigura iki. Kandi nkuko yabivuze ati mu by'abantu bavuze urabona ubudasa bwabo urabona ubudasa bwo kwiyumvira nukuri nuvuga nti twe twarashitse kwihangiro twashaka. Ariko ntidusha duhagarika ngaho ko dushaka gusumbiriza igikuru nuko byoshikira abantu benshi bashoboka umva muno mwanya biri ku kibanza cyitwa kwikukira mu misi iza tuzosohora igitabo cyayo mashusho nyene kugira ngo n'abatashoboye kushika ngaha bayabone. Ariko na cane mu yindi migambi tuko turiyiga nuko twoshobora gutwara iryo hayanishwa hagati mu gihugu kugira ngo abari hagati mu gihugu nabo bashobore kuronka akajyo go gutembera bakariraba hama bikunze nivyo tukiriko turiga nuko twoca turaba kungene dushobora kwitwara no mu makungu. Nivyoroshe urumva rero amashusho y'abarundi 60 barashobora kujabuka maze Burundi bukagenda n'ahandi hantu bakabona no mu bindi bihugu ati abarundi inyuma y'imyaka 60 bikuki biyumvira gutya neza cyane. Bantu muri ko murakurikirana Kazoza FM rero ndabutse yuko iradira cyari Kazoza FM mukurikirana kuri 103 n'ibice bitatu. Iganiro ni kuziko ni kiganiro dukurikirana iminsi yose kubigiye cyisa 1:30 z'ijoro gushika isaha 2 z'ijoro. Kiganiro kuziko twatuganira na mwebwe zerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Ku munsi tuzatumira batandukanye no munsi tuzatumira babiri umwe yitwa Chandu undi yitwa Gloria bari kwatuganira kuvyerekeye aya mashusho amanitse kuri Place de l'Indépendance. Rero kubera ko namwe mufise uruhusha ko kubaza kubera ko tuvuga ko tuyagana mwebwe akanika kanya keza tubahereza akanimero kugira ngo mushobore gutwandikira canke mukaduhamagara kugira ngo muyage n'abatumire bacu. Akanimero nako nika kandi ni karoroshe gufatora kanimitora ga telefone ego banzo gatoye gakuri kuri charge ni sawa yego oya yuzuye ntiruzu nta kibazo ntaco okay kuramo code sawa andika rero 72
23 23 23 ayisubiramo ndasubiramo 72 23 23 23 aho kanimero rero karakora no kuri WhatsApp urashobora kanonjistra ukagasavinga hama gutwandikira kuri WhatsApp turayisoma cyangwa ukaduhamagara kuri WhatsApp birakunda cyangwa kwandikira bisanzwe cyangwa telefona bisanzwe hano kandi kanimero n'akandi kanimero ka limitaire kwakoresha limitaire ni 62 24 24 24 62 24 24 24 nta cyitwazo na kimwe ufise utaraduhamagara ariko twe ngaha hano tubandanya tuganira kandi Maite yaguma nyereka yuko ashaka kubaza cyane okay tena nitsa kanimero gra nzogaruke telefone nandika so Chandro reka ndagarukeko naho utamfotoye none umugambi wakoze mwaraciye hano wese nko wabivuze nuga mu Surusiya yitwa André gukorana ikorwa nk'iki cyo guhayagiza ukwikurukira ku Burundi n'umunyamahanga n'umuzungu byagenda gute mwarumvikana yarakumviriza uko ndibaza ko vy'ukuri ni wewe waruzi cyane igihugu ubamwo ukwikukira imyuga itandukanye abantu batandukanye ku musumba mwabanye gute akakanya karakora ico gikorwa byagenda gute sesiyo supu oya nta supu yari yo gusesa canke nkuko abandi bakunze kubivuga ngo kumena umuceri icambere coco nuko yaba Andrea canke jewe turaba photographe no kuvuga yuko tuvuga ururimi rumwe burya ufashe umphotographe nubwo yaravuye kure mu Burusiya nanje nkaba ndi ngaha mu Burundi ni kontina ya Afrika ntarayirenga byabuza yuko twumvikana kandi akaba yari umuntu novuga ngo azi kuyaga n'abantu icyo narakimubonye ko kandi baza ko naracigiye ko kumva kiretse no gufotora tugakorana hari experience naronze bikaca byashoboye kudufasha kumvikana ahubwo icyo navuye mbona nk'intambamyi yari ku bantu twagenda turafotora b'abarundi kuko bamwe bazawumva batubaza bati muko muratubwira ivyo kwikukira hanyuma mukatuzana umuzungu kudufotora ico cyabaye ikibazo ca mbere mugabo haheza akanya twamara kubavugisha bakabitahura mu nyuma kandi bakatwugurukira kandi tugakora kandi watusanga nawe nyene kubera yuko yari umuntu arabifisemo uburambe ikindi batavuze abandi ni mu ambassadeur sinzi ngene no kivuga muga no mu ambassadeur wimwe mu makamera azwi cyane ku isi yitwa Leica no kuvuga ngo arabifisemo uburambe arafise experience rero ni wa muntu uvuga ati naho uwo muta sinzi kuno uvuga naho umuta mukuzimu yava yafotoye urumva arazi kwibako arazi ngene yaciye muri byinshi umva arabiza arafite experience rero ico onye ntibyarorushe cyane kandi byari ibintu biryoshe wasanga nanje bimago ndiko ndahigira ko utuntu n'utundi yaba technique comportement ibintu nk'ivyo envers abantu gusa nyene nuko nabivuze abantu bobo ko kumva yuko menga barabaye nkukumenga barabaye reticent byari bisanzwe kurumva n'ubwambere bamubonye kandi bose bama wasanga ari abantu tubonye uwo munsi nyene kandi uwo munsi twafotora wasanga dufise nka liste ndende uwo mugambi twakoze mu minsi 200 byari biri bishushe cyane gose kuvuga ati yashitse nibaza nko mu saa 5 niyo twagize inama ya mbere saa 6 twatugeze kuri Markaza aho muri Asiatique twafotoye uwo munsi nyene oya yashitse mugani baza ko yashitse no mwijoro muga twumva twashitse muri coopération suisse turagira inama tugiye muri Asiatique turafotoye deja ujya munsi nyene umunsi wa mbere abayisilamu bari ko barafita umunsi mukuru wabo wa Eid nukuvuga ngo guhera saa 5 gushika saa 12 saa 12 twatumaze gufotora bashika nko kuri 8 kandi uravye n'umwanya byafata wategereza kwanza gusigurira abantu ukabavugisha bakakwemerera none ukabafotora ukabaza ibibazo ugasura kandi ukagenda ugafata taxi handi tukagenda n'amaguru handi tukagenda na moto urumva
urumva byari ibintu byari biryoshe ya mugabo yari marathon ko kumva yari umwanya mutoyi gufotora ego nivyo n'amafoto 60 ari hajya mugana baza ko tushobora kuba twarafotoye n'imiburi buri amafoto nk'igihumbi amafoto igihumbi ugera mukore mu 60 reka nzoguma nivugira amakuru nikorera ikiganiro canje ku ziko y'amafoto sigwanje ngerageje kumwunganira kandi yavuze ati yego kumbura yavuga ati none twari kukiye hama mukazana umufotografe avuye hanze ndetse nuko afisemwo uburambe abimazemwo igihe kinini afite n'ibikoresho biteye imbere gusumba kumbura ivyo tusanzwe tumenyereye uno mugambi waratumye ahura n'abandi bafata amasanamu Burundi barahanahana ivyiyumviro tukizera kandi ko vyatumye nabo baca batera imbere babona ukundi kuntu bashobora kuba borangura umwuga wabo ntiyari ngaha kugira ngo afate amasanamu gusa mugabo urumva hariho n'uwo mugambi wo kugira ngo bahanahana ivyiyumviro kandi nibaza ko vyagenze neza cyane kurumva burya uno mwuga wo gufata amasanamu mu Burundi yo kwiraba nta shuri ryabigenewe rihari aho uvuga uti okay je no munsi ndashaka kwiga kino kintu ukacugenda ukaciga cyonyine nka kujya tuvuga nk'abaganga bagenda bakiga bakaba abaganga rero ugenda wiga bivanye n'ubundi burambe ugenza uratora ku bandi rero urumva harimo n'abandi ba photographe bane b'abarundi harimo abakobwa babiri n'abahungu babiri nabo nyine bashoboye kubironkeramwo nabo nyine bariga baronyigisho bijanye no gufotora kumva twaza turagendana nabo bandi nabo nyene ugasanga imisi 3 imisi 4 turi kumwe nabo mu ntara turi kumwe nabo ku rubuga bakabona ngene bikora bakabona ngene izo ngorane duhura nazo n'igize turi nyishu urumva bakagenda bigiramo nabo nyene ubumenyi byari ibintu biryoshe cyane kandi ndashaka no kubisubiramo ati nshimira Coopération Suisse kumva twarahungukiye ibintu byinshi cyane kuko ni ibintu biba bizimvye no kwiga je naronse amahirwe yo kugenda kuvyiga ahantu hamwe habiri mugabo wasanga amahera ushobora kuriha kugira ngo umarane n'uwo photographe afise mu urambe nk'ubwo twabonye muri Andrea ugasanga ku munsi kuriha amadolari adashobotse yego neza cyane Kazoza FM hazwe iminota itarenga 8 kugira ngo iganiro cacu gihere turacarindire ko muduhamagara tuganire canke muganire n'abatumiri bacu yego dusaba ingabo y'ivyuma tumire natega gatoya tugaruka Radio Kazoza FM y'uguzo mwimbu kiano ni kuziko turonse umwanya ku murongo naduhamagaye allo mwiriwe neza iriwe yego muri bande mutwakiye muri hehe ndi Kevin ku Musaga Kevin yego kaze mu kiganiro kuziko turi kumwe na Maite tuko twakigirisha dusaba tumire babiri wo baramutsa murakoze cyane kuduha umuco wa mafoto ramutsa none abatumire Kevin na kavrema ikibazo amafoto ni meza cyane bimenye ukuntu yagenda ariko ndumva abandi turashoboye mu ndamukije n'abatumire
yego barakumva ngira ngo bakuramutsa mwiriwe yego Mwiriwe, Kevin. murakoze cyane mukomeze kugira amarecherche meza yo kugira ubumenyi bwinshi mu Burundi yego twateranije murakoze cyane Keva ku Musaga merci ego namwe mugire umugisha Keva mugire umugisha iganiro ni kuziko tuganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi kuri uno munsi turi kumwe na Gloria wo muri Coopération Suisse hamwe na Chandru asanzwe afata amasanamu umufotographe ndabaze rero batumire bacu mwarabajije abandi barundi ati kuri wewe ukwikukira gusigura iki neza l'indépendance c'est quoi none Gloria pour toi l'indépendance c'est quoi kwikukira ni iki mu masegonda 30 kuri jewe nuvuga ntego kwikukira ni kugira uburenganzira bwo kugira ico wewe umutima wawe wifuza ndazi ko hari insiguro nyinshi umuntu ashobora kubiha hari umugabo igikuru kuri jewe nuko ico nifuza mu mutima ashobora kuba uburenganzira bwo kugikora sawa antuka kutwenga gacanzu nawe urashikirwa je nibaza ko ntarimo wewe rero ni urimo gusumba kuko babajije wavuze ko mafoto y'abantu nk'igihumbi nuvuga waje abarundi b'igihumbi kwikukira ni iki kuri wewe gacanzu nka wewe ngerageje kwiyumvira nihuta nibaza yuko ukwikukira n'uburenganzira bwo kwishyira no kwizana umwe wese akidegemvye ariko ubwo bwidegemvye bw'umwe wese bukaba bushobora kubahiriza n'ubwidegemvye bw'abandi bose muba muri ko murabana yaba mu kibano canke ku rwego rw'igihugu neza cyane numva kwikukira ntibukwiye kukwibagiza ko n'abandi ego siko sinari nakiyumviriye mayite mbaza nanje nishuri ivyo nyene mbaza reka ndakubaza Diogene gatatu kabiri rimwe go Diogene rukundo ici présent kuri wewe ukwikukira ni Chandru nkihenda ushumbarira kwikukira kuri jewe ni kugira uburenganzira kumva ko ufite uburenganzira ariko ku burenganzira bwawe ntibukwibagize ko n'abandi babisura uburenganzira bwo kwishira no kwizana radio ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbi kiganiro ni kuziko turiko turaganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi kwikukira kuri wewe acha trisha Maite kwikukira kuri wewe ni iki ukwikukira kuri jewe ukwikukira ukumva yo no kwikukira kumva yuko ata muntu numwe wundi atari wewe afise ububasha bwo kwereka iyo uja n'iyuva kumva yuko uri independant uko kivuga muke none twakwaje independence ni iki none none ngumva washobora gusigura ijambo gacushira mu iryo jambo nyene ni kubiryosha Diogene reka rero tubasabe akantu mwe muriko muratwumviriza muba mu Burundi canke mutaba mu Burundi turafise ico twita imbuga ngurukana bumenyi turafise Facebook Kazoza FM ni mugende mutubwire kuri mwebwe kwikukira niki wewe uciye ngaha kuri Place de l'Indépendance ukabona aya mashusho 60 urabona inyishu z'abandi 60 wewe nawe kuri wewe kwikukira niki inyuma y'imyaka 60 uburundi bumaze bwikukiye jesa ne bwavuka ariko kuri je ndafise ico novuga ariko rero umwanya utubwiye uti ngezaho kubera ko ngo Kazoza FM yateguye ibindi biganiro byinshi Maite harageze ko dusezera abagenzi bacu goodbye to Mwanambabarira dushimire cyane Gloria mwakoze kudutiza umwanya mukaza mu kiganiro cacu mwakoze kudutumira nitwa batumira kandi muzogaruka tuzoza cyane ariko nimuze mutubaze kandi kugira Chandru nukuri wakoze cyane kuko umwanya wawe ndazi kugoye wakoze kutwigorera uratsa burya nta numwanya mfise n'ubundi ntawe ufise ariko waje wanje umenga ndawugaba ariko nanje ndabashimiye hanyuma je nimwashaka no kurara ngano harara ko numva ari agaklimatizer kameze umva mutigo muratumwa muntumira neza cyane nzobitaba murakoze bari kurangiza dutumira abataraja kuraba ego
umuntu utaraja kuharaba turabikujyanye bro turabikujyanye twe muri Kadoza FM dukorera hafi yabyo misi yose nugo yakadisha ndamayite wakoze cyane kumfasha gushyiganira wakoze nawe cyane dushimire cyane kubyo gw'imwihariko mwebwe mwese mwaturavye mwebwe mwese mwadukurikiranye mwebwe mwese mwatwumvirije aho muri hose dushimire kandi abari mu hinga bw'ivyuma ko badufasha kugira ngo amajwi amasanamu abashoboye kubashikira neza kandi mu mwanya nyawo Diogene Rukundo nari kuri micro mfashe nje na Maite Niteka iganiro cari kuziko twako turaganije reke imico nakaranga mu Burundi duhana isango yejo yasaha nyene kuri uno munsi ndabibutse ikindi kintu ntimwibagire ndatakambye ntimwibagire kugwiza umwimbo bye